Yose bakunze ba E+257 ndabaramukije kuri micro ni Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Gontra. Nkuko mubona turi kumwe n'umuririmbyi amaze imisi avyifatamwe neza. Umuririmbyi yamwitwa Titus the Sailor. Reka ndamuha akaze kuri E+257 ndakuramukije. Yes, ndabaramukije cyane Jasmine n'abakunzi ba E+257. Yes I. Icambere na mbere namanje kugukeza ku ndirimbo ya video nziza, audio nziza, indirimbo yitwa Igwe. Merci. Ndagushimiye. Maze imisi ndakurondera ku ndirimbo yawe Igwe. Kubera iki Igwe? Igwe ni ururimi rw'ikiganda gisigura wewe. Gisigura wewe twarimbiye umukobwa tuvuga one of my heart. Igwe no kuvuga wewe. I really wanna marry you. Igwe ibintu nk'ivyo ya. Igwe ni kirimi abarundi benshi batari bamenyereye ariko mwebwe bakizanye indirimbo nubwo bayakiriye bamwe bataramenya ikirimi bambe mu majambo y'ikirundi gushaka kuvuga ati aba bavuze iki ushobora kudusigurira muri make kuba umuririmbyi ashaka kuririmba ikintu kikatugora gutahura abafana tuyumvirize. Ego nukuvuga nkuko navuze nashatse kuvuga wewe jewe navuze wewe narashitse mu cyongereza I really wanna marry you nshaka kubana nawe cyangwa kurongora ni kuvuga nshaka kurongora wewe Igwe bewe yajya kukurongora ni kirundi cankwe nico abaririmbyi mwebwe nyene mwishiriyemo. Oya ni kirundi kurongora tu nyene rumva ni kirundi muga twaciye tugishira mu rurimi rw'icyongereza I really wanna marry you. Indirimbo Igwe ngiyi irasohotse kubgawe ubona abarundi bayakiriye gute ko bayakiriye warabishimye cyangwa hari hakabuze kugira ishika ushaka? Uretse yuko gusa hari abahantu itarashika kubera ubu nibaza ko ariho dutanguye media tour bayakiriye neza abishikira bose mbona baguma baduha congratulations indirimbo imeze bien sana. Ni Bauden yavuze ko yashoboye kukuriha amafaranga agera ku miliyoni ariko indirimbo tukayibona kuri account yiwawe. Mu mwaravyumvikanye na Bauden ko tuvuze ati muririmbyi yakurishe indirimbo abariguyiwe mugabo kuri account yiwawe indirimbo iriko niri kwa Bauden. Twebwe nk'abarundi ko twiyumvira gute mu gihe Bauden avuga ko yakurishe miliyoni? Hariho uruhande rwo kuriha n'uruhande rwo guposting indirimbo kugira ngo ikurikirano cyane. No kuvuga ko Jenny nsanzwe afise subscribers benshi gusumba Bauden ariko yarandishe miliyoni kugira ngo dukore. Muga kandi ugiye kuraba Jenda yishize ko yari kurabwa n'ingoga gusumba igiye kuri account yiwe kubera nije bari hejuru. Muri yantu mbere ya promotion yo kuyipromoting igere kure n'ingoga na n'ingoga urumva twategereza ko ishiri wanje bitandukanye no kuriha. Ni mu gihe nyuma yo kuva y'ubwo muva gushutinga video byashe kuvuga amakuru yuko Bauden wa mwaragwaniye ahantu muri ko murasangira muvugane yuko akazi kagenze neza mukezanye hama Bauden azana mu byo kugwana mbere haranagira igihe unakomereka kwitama. Mbega byo byavuye ku nzoga nyinshi cyangwa na kandi gashava hari akandi kantu ko bakari ndani kuri we atashimye mugatuma mushwana? Ayo makuru ntiyabaye nibaze ko hagwanya abantu twari kumwe niyumvira kuko je ntivyabaye gusa abari hafi yacu nibo twabonye bateye akavurugu gusa kubera twari dusanzwe turi abastar barabona bati bajye abantu bari kubona bajye bagwanya bibaciye ko ari twebwe. Nibaza rero yuko abo baratanze mu makuru baravyitiranije. Nyuma yo gusohora indirimbo collab muri kumwe na Estanisha muratuzana indirimbo muri kumwe na Bauden Sinadeni nuwahe muririmbyi nawe unye wifuza kuzosubira gukora iyindi collab muri kumwe? No muvuga ariko ni surprise. Ni surprise ngomba guha abantu vraiment irahari ariko kandi ni collab kubera ko uyu mwaka nahisemo gukora collab gusa kugeza 2020 yihere mbwa kubera 2020 nzokora indirimbo ziwanje ku giti cyanje. Sauf iyo nakoze imwe indirimbo mperuka gufungwa cyo ndakora ijanye gusa n'umubabaro narimo niyo ndirimbo nakoze ndumwe. Abisi bameze gute twagiye igihe kiragiye turiko turagera mu magodoka ucana yandubwejo buraje hahinduka ibitahindutse narabaye umuvugizi wa bose narabaye umukorezi wa bose nagerageje korohera bose mbona mu bujuju n'ubusazi. Umaze kuririmba indirimbo nyinshi zihanura kuvuga umuyabaga icyifuzo ariko
ntitukubona muri za ndirimbo za kera zimwe zihanura ukunda kuririmba indirimbo bakunda kuvuga ngo nizo muri boîte cankwe bakazivuga mu majambo agiye atandukanye we nawe uri kurajana n'isi cankwe urafise yindi creation ugoba warizaniye kugira umuziki wawe ubandanye utera imbere ni muri yanuze kwa gukorana n'abandi basani kubera basani dusana dukorana nsanga bakora ya midiyo yindi tambika canke y'imidiyo igezweho ubu niyo mpamvu nanje mbabridge guhindura nkagenda muri ya style yabo kugira ngo bajya abakunzi babo ndabazane nabo muri ya style yanje nibaza yuko hajya nkunda gukora Jesse navuye ahubwo gusa iyo nkoranye n'umuntu akora iyi style canje hajya nyene kugira ngo bajya abakunzi biwe bamenye nanje biwanje bamumenye hariho abantu benshi bashobora kuraba indirimbo zawe ariko batakuzi kumva zo kuba utidandaza kuvuga gukoresha social media cyane mbega umuririmbye kudakoresha social media ubwo ntihari aho byo wabipfira mu gihe tuzi yuko umuziki muri kino gihe ari social media yes birahaba ariko byose muririmbye hajya bisaba management nayo bigizwe na staff kandi nini gose yagutse haba muri ivyo kazi kiwe no kuja kuri terrain muri studio kugira gukora manuze nyimbari locations agakora video akakora iki kwipanga ariko gusa gufata ubundi mwanya wo kupostinga no kugira amabase bijya bintu bikora abamufasha abo muri management yiwe so mu gihe ufise management itarimo abakwiye staff kwiye gose usanga wafashe wa mwanya munini wo kugira base ukaca wibagira gukora ibindi bikorwa niyo mpamvu usanga umwe yamenyekanye kuri base ariko ukazorondera indirimbo yiwe ukayibura ugiye mu ndirimbo naho gusanga indirimbo irahari mugabo nta base niyo impamvu kunda gusanga umwahusha ngaha no ngaha ariko abandi ufise management kwiye na staff bikurikirana byose ni management ikurikirana base n'umurinzi nawe akora ivyiwe kuririmba usanga byose biguma bicana niyo mpamvu rero kesho ukunda gusanga jewe ndaririmba gusa ibintu vyo kwidanaza birangora gose uwo mwanya sikunda kuronka uvuze beze duca tugaruka gatonya hariho umwigeme yaramaze imisi avuga yuko ba waramuteye inda aho twagiye kubona ku buhinga ngurukana bumenyi mu mvugo z'ikirundi bashavuga ngo social media akavuga yuko ba waramuteye inda umukobwa yitwa Kresi uwo Kresi bavuga yigeze kuvuga yuko akundana na Sprite inyuma yo kuvana na Sprite yaciye avuga azi waravuga ati wanteye inda ayo makuru yo bari iyo nambari yo ushobora kuduha umuco waje Kersi ndamuzi kandi nibaza yuko kugeza bakundana na Sprite kuko nivyo nabonye uretse gusa ko ari umugenzi tugusa yaraje vraiment ngaha azanana n'abamenyesha makuru je nari nzi nyene ko baje kunsaba ikiganiro bisanzwe kunkoresha interview mugano umva bagishizemo izindi sije zuko namuteye inda umuntu none akwaze ubuzima busanzwe buri privé subwo gushira ku ma réseaux sociaux kubera ko ngaha twese dufise ivyo dukora tuterekana ku ma réseaux sociaux yoba yisinze kubera uri umustar nawe akamumustar akavuga ati reka indimenyekane n'umwana kugira dosha amenyekane aho yanibaze ko atari byo kuko nabandi bastar baravyara ntumenye n'izina rye umustar abo gusa nkwiye kumenya impamvu yabizanye kubera ko no bavyo bari ivyo sivyo gushira ku ma réseaux sociaux ahubwo haje nyene ni kubera nari nsanzwe nimereye neza na atabi yashungize imisi ndi muhajya nari kugira gutera akavuyo tugusa nibaza yuko yari mu zindi mood je nta bintu birebire byo vyarahabaye sivyo babihari sivyo gushira ku ma réseaux sociaux kubera ko kuri réseaux sociaux dushiraho ibi bikorwa dusanzwe tumenyekanirako ivyo mu buzima busanzwe navyo nivyo mu buzima busanzwe hariho benshi batabakwiye no kumenya ukungene wafunguye iyo warondereye hari gihe uba wiri ubusa ntibikwiye ko babimenye ibintu nk'ivyo rero ivyo ibintu nk'ivyo rero si vyiza yuko baca baza kugira kubishira ku ma réseaux sociaux kumutera inda n'ibintu bisanzwe atozana kunuze kuri réseaux sociaux wewe kubwa wavuga ati jewe umutama yararerembuje amaso turi kumwe no kuryoherwa araryoherwa ariko amaze kuntera inda ubusigenda mwandikira aranka kunsubiza niko yavuze mugabo urumva ibyo byose ni behind the scene ni bintu utoshobora kumenya ukungene vyabaye canke ivyari ibyo kubera yarabivuze uko sinzi nyene we ni wafise impamvu yabivuze nkaje urabona yuko no ku ruhande rwanje mvuga ko ivyo atari byo kuvugira kuri nuze kuri réseaux sociaux nikiye kintu umustar canke umuririmbyi gukundwa n'abakobwa cyane biragira ico bimufashije gukundwa n'abakobwa cyane biragira ico bimufashije nibisanzwe kubera ko abakobwa nabo n'abafana mu bandi ahubwo gusa umuririmbyi gukunda abakobwa ivyo niho kimbaza uko niho je no shora kuvuga ko hari ico bimwicira kubera ko biramugora kuhitamo
arashobora no gukwiza imyaka 50 ijana atararonka n'umuntu n'umwe arongora kubera ni arabakunda gose kandi bakamwemerera mugari bo bamukunda ivyo open import naco babimubwiye no kuvuga nabakunzi ibikorwa vyiwe niyo mpamvu rero je mbona kuno n'abakobwa n'ibintu bisanzwe hariho abaririmbyi bashobora kuririmba indirimbo bakavuga ati twinjiye mu muziki kugira turonka abakobwa ushobora kubaha impanuro nyabaki abo onya binja mu muziki kugira baze bakundane n'abakobwa bipfuza ya bone tubita abaririmbyi tubita barondera ama6 je kweri ivyo barondera nyene no bahanura kugira no basabira ahubwo kuronka ivyo bifuza impanuro nta manuro ndaba kubera umwe wese ubuzima bwo oriente ko yumva aburonkamwe amahoro tu hari gihe no bahanura ngasanga ndaba oriente mu nzira bagiriramwe ingorane gusa ndabasaba gukora ikintu kibaha amahoro canke kibabonekesha neza mu bantu ariko gusa ndazi kudashobora gukora ikintu ngo gihimbara abantu bose mugabo ikintu bita mu gifrasa ikintu kiri normal ni ikintu abantu benshi bahurirako nico kintu kiba kimeze nk'ibindi ya reka tugushimire cyane baze n'undi musi tugikeneye ko tuzokuronka cyane gose ndabashimiye staff ya E+257 ndagushimira nawe Jasmema nshimira kandi n'abakunzi banje ndabatumira kugira subscribe no kunkurikirana ku mbuga zanje nguruko nabumenyi Titus Dasilo hose nuko nyene Facebook Instagram Twitter na YouTube hama nabi wanje ndabatumira kugira ivyo mvuze kubikorera E+257 yeah ciao Yes bakunzi ba E+257 kuri mikoro Jasmine Masambambi nyuma ya kamera Rigontra mbandanye mugira subscribe na comment turabakunda cyane